Guys, ndasubiriye kubaha ikaze kuri ya page idahengeshanya kuguma ibaha ivyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. Muri iyi video nje kukwereka ikibazo gikunda gushikira abantu benshi nko mu gihe utelefonye umuntu bagaca bakwereka ngo appel termine. No kuvuga wowe urafise y'amayinite yiwawe muri telefone ariko umuntu urikura mu telefona bagaca bakwereka ngo appel termine. Okay, murabona ngo appel termine. Okay, ndibaza mwabibonye guys. Iki kibazo rero nje kukwereka ukuntu ushobora kugikemura ugatelefona umuntu wifitiye amayinite yiwawe bikagenda neza guys. Okay, ico ndabasaba no kubandanya mudushigikira mu kugira j'aime na partage kugira ibi vyigwa kugira mubandanye mudushigikira ibi vyigwa bibandanye bibonwa n'abantu benshi. Aho kantu rero mbanze ndababwire ushobora kugashira muri telefone umuntu umutije telefone ntibikunde kwa telefona kumvo zo gukingira amayinite yawe ntagukoreshereze amayinite. Nk'ubu umuntu arashobora kukubwira ngo umutize telefone atelefone urumva yuko ari amayinite yiwawe azoba ari karagenda, rero ushobora kugakoresha ntibikunde kwa telefona bakaguma bamwereka ngo appel termine. Murumva ko muri ico gihe aca gusubiza telefone yawe. Okay, ndabibereka mu buryo bubiri rero ukuntu mushobora kubikuramwo muciye muri parametre. Kuri bamwe nabo usanga dufise parametre zitandukanye, ndabereka dukoresheje code ishobora kubikuramwo, ndanabereka na code ishobora kubishiramwo, kuko murumva yuko hariho umwanya vyogufasha nko mu gihe hari umuntu ariko arakubwira ngo umutize telefone atelefone ntakononere amayinite. Okay, reka rero duhere ku buryo bwo kubikuramwo duciye muri parametre. Okay, turinjira parametre ngiyi ngaha winjire parametre. Okay, ku bantu dufise parametre zimeze kimwe n'amahigwe cyane. Okay, aha ucuza ino musi handitse systeme, aha musi hari systeme cha wemeza aka kajambo amatelefone menshi aragafise. Hama ucuza ahantu handitse ngo réinitialiser les options, aha uca ufyondako, ndibaza muriko murahabona uca ufyondako. Aha muhitondere cyane kuko iyi option ya nyuma iyi mubona niyo ituma uforomata telefone, iyi niyo guforomata telefone. Rero muhitondere mufyonde ivyo ndaberetse canke ndababwiye. Aha rero duca tuza ahantu handitse ngo réinitialiser wifi et mobile et bluetooth. Nukuvuga uze kuraba ahantu hari ibintu vya wifi vya mobile na bluetooth uce ufyondako nkuku. Hama uco uraba yuko carte SIM bizako ariyo iriko ngaha, itariko je murabona ko hariko rero reka nshireko limitere kuko biri kuri limitere. Hama ugaca ushona ngaha kuri réinitialiser les paramètres, ugaca ukuramwo code ya telefone yawe nimba uyifise, hama ugaca ushonda ino musi kuri réinitialiser. Okay, murabona yuko baca batwereka ngo le parametre a été réinitialisé. Aha no kuvuga uba uhejeje ucukora retour. Iyi ni step ya mbere yo kubikuramwo. Okay, reka nkubu dusubire dutelefone turabe. Okay, reka nkuremwo amavolume kumvo z'iyi application dukoresha itatwemerera gukoresha amajwi abiri. Nkubu sinovugana n'umuntu kuri appel ndiko ndakora video ngo bikunde. Turabe. Okay, murabona ko nubu bakitwereka ngo appel termine. Okay guys, iyi ha rero code ucukoresha mu gihe kajya kambere ubonye kanse, code nayo ucukoresha mu nkurikirane guys. Ngoma ndakwereke code yo kubikuramwo, ca ndakwerekana code yo kubishiramwo, kuko ako kantu koshobora kugufasha mu gihe kanaka. Okay, uraza hatwandikira amanimero uce wandika akadirisha 31 akadirisha ucurungika kuri ya carte SIM bikwereka kushaka urabigira kuri carte SIM zose, kandi naho bitoba birimwo no guhanura gukoresha iyi code kuko ntaco yica, kuko murazi yuko kwikingira
ari sawa, hama duce turungikako murabe baciye batwereka ngo nimero d'appel sorta so a été désactive, no kuvuga nimero d'appel, no kuvuga iyi nimero yari yabaye désactive, no kuvuga niyo mpamvu mwabona duhamagaye batwereka ngo appel terminé. Ni ibintu vy'ibisysteme biba vyiactive. Aha rero murabona yuko baca batwereka ngo a été désactive, no kuvuga ubu turashobora gutelefona umuntu. Reka turabe rero ubu okay guys, muravyumva yuko vya bintu vyacu bica bivamwo ubu telefone umuntu apere irakora neza. Okay, aha rero mwo kwiyumvira muti none iyo code nayo yo kubishiramwo biba vyagenze gute? Ni iyihe code yodufasha kubishiramwo? Code nayo si yindi ni akanyenyeri 31 akadirisha. Okay, reka turabe turungike kuri ya carte simu yacu ya mbere. Mubona yuko ubu batweretse ngo nimero d'appel sorta a été active, murabibona ngaha ngo yabaye active. Aha rero ni kuvuga bakwereka utelefonye ngo appel terminé. Reka dutelefone kandi murabe muze kuraba ona yuko batweretse ngo appel terminé, ndibaza mwabibonye. Aha rero murabona iyi code niyo kubishiramwo, ushobora kubikoresha mu gihe nababwiye umuntu arashobora kuza ngo ntiza telefone udashaka kuyimuha ngo akumarira amayinite. Aha kantu gashizemwo karashobora kugufasha. Reka rero je nk'ubu subire ndabikuremwo kanyenyeri 31 bamba kadirisha 31 hama kadirisha, hama duce turungika kuri ya carte simu yacu biriko, ubona ko bibaye désactive. Reka rero nk'ubu je nanje ndabigire no kwiyindi ya kabiri kugira nayo nimba vyaritayemwo bishobore kuvamwo. Okay, shire ku ya kabiri nahone murabona yuko ndabigize désactive. Aho no kuvuga ndashoboye kwikingira guys. Okay guys, nk'ubu rero hari igihe naho ushobora kubaza nk'amayinite nk'akarero murabe ubajije amayinite ntibayakwereke, nge mu birabe nk'ubu jewe ibintu bagira bace banyereka navyo ndabereke ukuntu uca ushobora kubikuramwo. Okay, murabibona ngo problème de connexion ou code invalide MIE. Murabibona yuko ibi bintu navyone ni kibazo kiba cabaye muri bijya bintu vy'amasysteme abayi active. Ibi navyo rero ukuntu ushobora kubikuramwo murabibona nk'ubu tubajije amayinite ukuntu ushobora kubikuramwo, naho uja muri parametre ugaca ukoresha ya systeme nabereka ya hariya muri initialize. Ndabisubiremwo kandi ndabibereke mubibone neza. Okay, urinjira parametre. Okay, hamugaca uzi no musi kuri systeme, no musi systeme hamugaca uza ngaha kuri initialiser les options. Aha uca ufyondako hamugaca uza ahantu handitse ngo initialiser wifi mobile bluetooth, ndibaza mwari mwabibonye. Hama ugaca uraba ugaca ucagura ya carte simu uri kurabazako. Donc ibi bintu biratandukanye no kuri appel, no kuvuga kuri appel dukoresha ijya code, kubaza ivy'amayinite naho dukoresha ibi vyo muri parametre. Aje kubera biri rero kuri rero ubu cangira ngaha kuri initialiser les paramètres. Ufise schema uca uyikuramwo ugaca ufite no musi kuri initialiser les paramètres. Okay, reka turindire mubona na connexion ica yiyugurura bigaca bitangura bushasha. Reka ndayugare. Okay, ugaca urindira ubona ko bitwereka ngo les paramètres de réseau a été initialisé. Aha rero reka tubaze kandi amayinite dufise navyo mu birabe. Okay, hama turungike kuri ya simu yacu ya kabiri.
guys aka kantu karakora neza ijana kwijana hinge nk'ubu murabona yuko baciye batwereka ya mayinite yacu twifitiye bitiriwe biragorana naka rero ndakabatayimwo kugira ibijya bintu hari gihe usanga birimwo no kuri uriko urabaza mayinite uriko urabaza amamega donc ibintu nk'ivyo ha rero nizere yuko agatrike k'ubwenge ndabakoreye umuti cyane nuko naka nizere yuko kabaryoheye mubandanye mudushigikira rero guys nimba hagatiri kubona kagukoreye umuti mfasha ugire kuri subscribe canke s'abone utibagiye kugira jeme na partage mu magroupe ya WhatsApp link ya video ahantu henshi hatandukanye mutibagiye ufise ikibazo aca yandika muri commentaire nimba ari agatrike bisaba yuko tuzogukorera turasoma comment ukabona yuko twayisomye hama ari agatrike bisaba ko tugukorera tugaca tugakora 5 kuri 5 guys okay mubandanye mudushigikira rero shane nibigezweho kuri telefone nayo je ndabategurira ibi vyigwa kabari jewe nyene Obama guys hasigaye ndababwira ati bye bye tuzosubira mu kandi gatrike kurikira ukaba utarugurura konte muri 1xbet guys raba ukwakwanye ugurure konte ya 1xbet ukoresheje code promo ibigezweho okay raba mukwakwanye mukoreshe code promo ibigezweho kugira mwironkere bonisi yibice amajana 2 kwijana kuri depo ya mbere mugize guys okay asigaye ndababwira ati bye bye rero tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira mwakoze kubana nanje kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo bye bye